hapa ni centre ville ya Bukavu, haubakupata population ya Bukavu haikwenda mubyabo. Population ya Bukavu haikwenda mubyabo. Hapa benye ma centre ville na aba ni wale bafiapo balivuka kwa frontiere benye balikuwa baba muri effectif ya maandamano ya ville ya centre ville. En tout cas, félicitations population ya Bukavu, muna manifester, mnaonesha uzalendo. Asante sana, courage. Ona marche ya bandugu yako batu 10 ya Georgette banapute so bwana Georgette na hapa kusoi Putre ya marche ya Bukavu ya leo sawata kabisa. Tachuka abantu badashika na 11 tutawachokesha, mtaona. Yes, reka ndabaha ikaze neza na neza muri kino kiganiro c'ubusesanguzi cyo kuri no munsi wa kabiri, igenekezo rya 28 ntiduherukanye n'ivyo na manabivuze kenshi, sinzoguma ndabigaruka ko hari impamvu ziriko zirabitera, ariko sikuvuga ati ko nabahevye canke nabihevye, oya namba ndonsa kanya ndatsa kamera tukavugana. Rero ico nje kuvuga ku bijanye n'icuka kiri muri Goma na Bukavu n'imigambi iri kirategurwa n'igihugu c'u Rwanda, kuko aro umugambi wo kwica ugomba kurangurwa mu gihugu ca Kongo, burasirazuba bwa Kongo, cane cane muri Goma na Bukavu, muri tuno duce dusanzwe dufashwe n'izimbwebwe za Sarambwe na zino nyeshamba. Duhera rero kuri Noreresi ni manifestation canke imigumuko yari yahamagajwe n'izimbwebwe za Sarambwe, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Uganda n'abafatanya bikorwa ba Kagame, AFC M23, Red Tabara twigwaneho, ngo bazoje mwibarabara cane cane ku cicaro gikuru ca MONUSCO hariya muri Goma, ngo kugira bagaragaza akababaro ko kibihano vyafatiwe indongozi vyafatiwe u Rwanda, byongera bifatirwa na zimwe mu ndongozi. N'ibihano biheruka nivyo cane cane vyari bigize ordre du jour canke icivugo ca manifestation y'uno munsi yapfuvye, nkuko bibona kuri ano masanamu tubaza kubaha n'ayandi masanamu, aho bariko baragenda baterura abajene ku nguvu babirukanza mu biti. Abakongomani bagize revolte idasanzwe, aho twese tuvuga ati eske aba bantu vy'ukuri nibo ubwabo izi mbaraga bazikuye hehe? Nkuko mwariko murayibona hano mu mbavu, nuko bagerageje kubahamagarira kuja mwibarabara, baravyanka, baronka igitigiri gikeyi cane. Uri kurababona, murabona ko ari abantu batagira nka 10, nta nguvu, ikintu gusa bafise ni security, kuko haga nta muntu umwe ashoboye kubakorako, kuko n'abanyarwanda kandi batsunzwe n'umupolisi w'umunyarwanda, bagacungwa n'umusirikare wa AFC M23 ari we munyarwanda yaje gukinga ivyo akingira, ivyo bama baduhayira vy'amoko, mu gihe twama twavuze ati ivy'amoko, idiri z'amoko nizigifata iswa. Rero muri Goma na Bukavu bariko bategura ubwicanyi ntangere. Ibi ndabibutse ko manifestation ibaye ku munsi wa kabiri igapfuba, ibaye inyuma y'inama rukokoma iheruka kubera mu gihugu, inyuma y'imwe mu nama, nkosore neza, inyuma y'imwe mu manama ariko arabera mu Rwanda y'agasakisaki ategekanya imikenyuro myinshi. Hari umukenyuro wo gushaka gusubiza guha Joseph Kabila AFC M23 ngo vyitwe kare vy'abanyakongomani burundu bwite, Kagame akuremwo, kuko Kagame arasokora fin juillet, ukwezi kw'indwi kurangirana u Rwanda rwamaze kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Aya makuru nkura kwa Ariana Veras no munsi namwandikiye arambarira, arampa n'amalien amwamwe n'utundi tuvideo, aho yari yagiye kubaza neza na neza eske Rubio ivyo yavuze, muri ko bari bavuze ngo za mi juillet, hanyuma niba barabongeye 15 jours, ashavuga ati fin
juillet bazoba igihugu cy'u Rwanda casokotse mu burasirazuba bwa Kongo muratwara amanama y'agasakisaki hamwe n'ubwoba bwinshi inyuma yaho FDLR ishiriye urwandiko ahagaragara ikavuga ati twebwe nka FDLR kuva mwaturondereye imyaka ni myinshi kuva mwagiriye icitwazo twebwe turabanyarwanda dushaka ko turemeye kuja muri cantonnement dusubize ibigwanisho dusubize inkota mu bwubati dushira ibigwanisho hasi hanyuma tuyage mutwugururire corridor y'ibiyago n'igihugu cy'u Rwanda tuyage on veut des négociations avec le Rwanda ibi navyo Kagame kabari karavyamirira kure hamwe abifashijwemo n'abapropagandiste biwe narababwiye ku rubuga rwa Twitter mugenzi Felix Ange Kagame nawo bwiyo yandika uri ku gihe mu masaha y'ijoro ugiye ukaraba ibintu mugenzi Felix yandika kuri Twitter urabona ko bamaze kumerereza mbere bagarutse kuri FDLR na leta y'igihugu cy'u Burundi batanguye kumerereza cyane kuko kijya kintu ntibari baciteze ko FDLR izobabwira ati turasize ibigwanisho hasi dukeneye ikiyago kuko mu majambo ya Paul Kagame yamye yumvikana avuga ati conflit iri mu burasirazuba bwa Kongo ni conflit y'abakongomani Tshisekedi na leta yiwe ni bicare hasi barondere dialogue inclusif ihuza aba bose bafise akangonongono bafise ico bashaka gushikako mwarabonye aba horizon la 5 mwarabonye aba opposa mwarabonye naba l'opposition militaire kikiroberi caba Sultani Makenga or nikiroberi nyarwanda nico gituma ibi biganiro vyamaze kubamwo ikintu kitoroshe naho nyene ndose akanya ndabishikako ni ikintu kitariko kiroroha cyane kuko muri manifestation yari yateguye uno munsi kwari kugira baje gusabira imbabazi bagumuke bavuga ati turavyanse n'abakongomani nimukureko ibihano babwira leta z'ubumwe za Amerika n'amakungu kurako ibihano mwafatiye Corneille Nangaa na Joseph Kabila n'aba bandi bose kugira bashobore kumsha mu vyumva rero ivyo bagamiza nuko bazi i dialogue inclusive basavye hanyuma Tshisekedi ofete moyabira aho bari moyabira ni hehe ni mu gihe basavye dialogue inclusive Tshisekedi agaca yibaha hama 5 ikemera kujamwo igacagarika manifestation yari yateguye itariki 22 hanyuma muri dialogue inclusive Joseph Kabila ntayijamwo d'abord ni iruhande yuko ari umunyarwanda iruhande yuko canke sentare ya gisirikare yamuciriye urubanza ikamwagiriza ko ari umunyarwanda bakazana ko ari Hippolyte Kanambe n'inkomoko ziwe iruhande y'urubanza rwo gupfa yaciriwe Joseph Kabila ivyo byose ntibimupermeta kuja muri dialogue inclusive parce que d'abord c'est umukongomani bamufata nk'umunyamahanga Corneille Nangaa nawe ari mw'ibihano biteye ubwoba kandi muri aba bose nta numwe yoja ikinshasa kuko bamaze kuvuga ati dialogue inclusive si biyago bizobera mu Burundi si biyago bizobera mu Rwanda Doha Amerika Gabon hehe n'ahandi hagenda hatandukanye no ni biyago intra-congolais ni biyago by'abakongomani ubwabo bitegetswe kubera muri Congo bitegetswe kuba organisé par le gouvernement en place gouvernement en place c'est Tshisekedi gouvernement en place nabo nyene badahuza rero gouvernement en place uvuze ati tuzokorera muri hotel kanaka isahi nini uyo abo bagabo bose nababwiye ba Bisimwa bakone Nangaa ba Joseph Kabila nta accès ubwabo muri bo ndaza umutima ntuwo bemerera kuvuga ati tukaja yaca dufata cha dufunga ariko les opposants nk'aba Martin Fayulu nk'abajya abandi mubona la 5 nibiki abo kujayo ni sans suite ariko mwibuke ko haro n'indi dossier kirabandanya ivyuka ya Moise Katumbi wa mugabo w'inzobe nyinshi benshi batakuvuga ati umukongomani n'umumetise marango n'umunyamahanga nibiki biriko biratangura kuvuga cyane gose ko Moise Katumbi nawe nyene adashoye kuja muri dialogue inclusive nta na passport ngo y'igikongomani afise akoresha passport ya Zambia kandi ngo investisa muri Zambia cyane gusumba no muri Congo dimwa ni ibintu bariko bagenda bashira ku mugaragaro kugira bagaragaze ko aba bagabo vy'ukuri naho baraho nabagabo kumbure baje kuvyonga konona Congo ariko atari aba Kongomani rero iyi manifestation yapfuye nkuko mwabibonye reka ndabongereremwo akandi ka video aka video barako barirukanza abene gihugu mu mashamba mu biti bashaka kubatwara ku nguvu kugira manifestation reka ndakagure ndagashire hano tugakurikirana gatoya hapa ni Minova ni za
wanasema bataenda. Alors population ya Bukavu na nyinyi mkuwe mfano ya watu ya Minova. Nyinyi wote mnajua mateso tushapitia sana. Njoo muda hii tupinge aba bankotanya aba Banyarwanda. Katala habataenda na habataenda. Njoo ile. Yes, nkuko muhejeje kuvyiyumvira muri Minova, donc manifestation ikitegurwa Goma, Bukavu n'uturere twose zimbwebwe za Sarambwe zirimwo. Rero muri Minova baramaze kuba nkira neza na neza avuga ati ibyo bintu byanyu ntavyo tujamwo, bababwiye ntituvyitabira kuko twasanze muko muratumanipira. Ariko igihe AFC M23 isohora communique nagomba nabwire ko aba wazalendo nabo baraciye basohora irindi tangazo baca baravuga ati uwihenda akajamwo, uwihenda akazokwitabira iyi manifestation ntimuzotubwira ngo baraduforosheje, gume mu mazu ni mwiyugarane, guma mu bintu vy'iwanyu abahantu mukwepera munyike, kuko uwo tuzobona yagiye muri iyo manifestation ibi bintu bigahera tukaza ntazodusigurira ngo bari ni force. Nico tumubona iyi manifestation y'uno munsi ku munsi wa kabiri itigeze ifatiswa, itigeze bayitabira mu buryo ubu canke buriya kumvo zuko bari bamaze guhabwa amahani na wazalendo eka n'abandi basanzwe bapona canke araba patriote bagiye baracengeteza utumessage porte à porte, bouche à bouche, bouche à oreille n'ibindi basanga vyafashe. Rero manifestation yananiranye, bamaze kubura umuntu numwe mwibarabara batangiye kuja kubarondera iyo bari. Abene gihugu bariruka mu biti baragerageza ngo kurasa hejuru, baragira ivyo bashobora byose ariko birananirana, bariruka mu mashamba nkuko mwariko murabibona aho ni muri Minova. Video yindi twatanguranye mwabonye muri Bukavu centre na Monima mwazibonye ko batagera ku bantu 10. Baga rero mwabonye saba kongomani, baga mwabonye n'abanyarwanda kuko kuva ku munsi wejo eka ngo no mu bucagucagu bwa bugana kuri uno munsi wa kabiri hazindutse hagaragara imiduga iva mu Rwanda ipakira igendera kusanya ugwaruka rwa Rubavu za Gisenyi n'ahandi hagenda hatandukanye. Naho nyene ngo ntivyoroshe mu Rwanda, nabo nyene ntibagishaka kubizamwo, barabemera amafaranga ngo ntibayabaha, urumva barabaforsa bakaba cura bufundi na buhoro n'ibindi byinshi byandagutakiye. Bavuga ati nta nyungu twe turiko turabona, muri bukubushitse ko bagiye za Goma bakibira amamoto bagejeje ngo za mu Rwanda indani. Ujya amakuru nayo twigeze tubaha wana ko bagiye Goma bakamanifesta iki nyene baja za Monesco n'ahandi hagenda hatandukanye, baragenda bariba. Abakongomani barose ko bagenda bidoga ko bagenda barabiba ivyo babiba bo vyose baravyinjije mu Rwanda, ariko nta muntu numwe yagumanye ikintu yashikanye. Wivye bajaji uyishikanye baba bayikwatse, ushikanye moto baba bayikwatse, kumbura ngira ikintu ushira mu mufuko, telefone, amaki n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko ibintu biboneka bigaragara binini ntibakwemerera, baba babifashe waba urasiyonye canke wazaniye uyo nimba ari umudekore, nimba ari umudeposta, nimba ari umuki umwe muri izo ndongozi yaca abikwaka bikarangira ubuze imbwa n'imbwebwe nk'uvuye kuragirira inarume. Uko niko vyifashe rero, ubwoba ni bwinshi cane. FDLR nyuma yaho imaze gusohorera itangazo mu Rwanda ntibiriko biroroha. Hari n'andi makuru atubwira ava mu Rwanda avuga ko abarundi bahungiye mu Rwanda cane cane muri 2015 ngo bari bafashwe neza, ngo bakora mu buzi bwiza bwa leta, barabaganga, ngo barabigisha. Donc aya mangongo mu Kinyarwanda sunkene bavyita ngo ibibanza vyiza nyene ababirokrate barabarundi bo muri 2015 bagiye mu Rwanda muri utu duce twose two ku nkengera y'igihugu c'u Burundi. Rero aba nabo ngo vyarakunze kuko ngo umurundi wo muri abanyarwanda ariko batubarira amakuru baduhaye ngo umurundi wo muri 2015 yahungiye mu Rwanda yafatwa neza gusumba umunyarwanda asanzwe aba muri ako gace basanzwe babamo, kuko bobo ngo kubaka, kugura, kugira ibiki bidegemvye kamengo n'abanyarwanda neza sampusa. Icatera ikibazo n'imyuka mubi abanyarwanda basanzwe baba muri utwo duce. Abo banyarwanda rero batubwiye, waduhaye amakuru yatubariye ko ngo abo barundi bariko baragerageza ngo gutangura ngo kugurisha aho hantu bagutse, ariko ngo ntibiko biraborohera kubera Paul Kagame na administration yo na leta y'u Rwanda ngo nibariko barashaka ko amaparcela yabo agurishwa ku gasakisaki ku muvuduko udasanzwe, ngo vyarerte
hanyuma bitume habaho uruhagarara. Nico gituma mubona na Paul Kagame yahisemwo kudandaza amasosiyete yiwe kimya ubu benshi mu Rwanda ngo bariko bararondera inzira canke ubusohokero kuko ntibari buze mu Burundi barahasibanganije, ntibari buje muri Tanzania barahononye, ntibari buje muri Kongo arico cari igihugu kinini bashoye no gutakariramwo ntihagire umuntu n'umwe amenye iyo bari, naho nyene igihugu Paul Kagame yari yarabemereye, yari Minembwe, yari Kivu, yari Goma, yari Bukavu, zari za Rucura, aho hose bari bazi ko ariho bazohaba Burundi, ariko ibintu birananiranye, bavuga ngo birazamvye bari kuzamba. Ubu ngira baritegurira kuja muri Uganda, chose impossible parce que Museveni kino kintu ntacerekwa, abanyarwanda ntakiberekwa. Murazi icuka giheruka kuhaba aho ngo ari ubwoko bwitwa ngo abanyarwanda muri Uganda, muri kujya mu Nyarwanda yagomba ajwe muri leta baramushwishwita. Donc dimwe abanyarwanda mu ncamake mutubabarire, surtout izi nkotanyi, abanyarwanda muko muragenda mwinubwa ahantu henshi cane gose kandi diplomatiquement, abandi nabo bakabigaragaza. Nuko bimeze rero, ubu bwoba ni bwinshi cane gose, ariko amakuru ni menshi cane. Ariana Veras ariko arasikinga inyishu, ariko ararondera inyishu ngira ngomba ndabe ko ari disponible, ari joignable, hama umuntu amubaze bimeze gute, waronse inyishu yihe. Ni video yamaze gushirako canke atarapostinga inyishu atakumpa, turaza kuyisangira hano mu buryo ubu canke ubundi. Ariko Ariana Veras yamaze kugenda muri departement iri charge les affaires y'ibihugu vyo muri Afrika n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye, ya direction nyene isanzwe yitaho ibijanye n'umutekano mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Agiye kurondera inyishu, ariko wenyene aremeza neza ko fin juillet uku kwezi kumwisho Paul Kagame azoba yavuye mu burasirazuba bwa Kongo. Ivyabaye mu nama iheruka yahuza Sultani Makenga, yahuza Sematama, igahuza n'umuhungu wa Museveni ari waserukira bari abicanyi ba ADF bari muri Ituri, bamwe bica bagatongora. Mwarabonye ko bahuriye mu Rwanda. Paul Kagame yagaragara nk'ushavuye, yagaragara nk'ukumengo ariko aratanga amategeko n'ibindi vyinshi ku muhungu wa Museveni. Udufoto twarasirikiye ku mbuga ngurukana bumenyi, naho ntaronse akanya ko kuza kubiyaga ko namwe, ariko ndizera ko mwabibonye 5/5. Nizere rero ko muri kumwe na Afrohi Podcast TV na Ingoma Magazine. Naho utaha turasubira. Ciao.